Shalom shalom, ndabaramukije bakunzi ba Holy Canaan TV, ku mazina nitwa Pastor Landry Bukuru, nkaba nifuza ko dusangira teme yitwa ishari. Ishari ushobora kumaze kuvyumva, ariko ngomba kubwira ngo ishari ni ribi. Ishari niryo ryatumye Kayini yica mwene wabo Abeli. Ishari ni kiya kintu wumva iyo ubonye mwene so ateye imbere. Hari abantu usanga kubera ishari badashobora kunezerererwa iterambere ry'abandi. Dufate mu rushengero umuntu araje arashinze intahe avuga ukugira neza kw'Imana, kumbura Imana yamuhaye promotion, ntiyabura umuntu kajya akumva ishara kuvuga ati kiya kibanza ari yaba ari jewe ndakirimo. Rero kiya kintu uhora wumva kigutuma utanezerererwa iterambere ry'uwundi nico bita ishari. Hari n'uwundi ababazwa no kubona uwundi amutanze kugira mariage, kumva umengo arantanze kugira mariage, kumva umengo wokubita urutoki, rirya ni ishari. Rero ishari kibabaje no mw'ishengero ryaraje, aho usanga umuvugabutumwa agirira ishari uwundi muvugabutumwa ngo kubera murusha amavuta, pastor akagira ishari mugenzi we ngo kubera ngo afise ishengero rinini kumuruta, uwundi nawe akagira ishari ngo kubera ngo avugishwa nawe atavugishwa. Ugasanga rero hagati yacu abakozi b'Imana dufitaniye amashari atewe nuko naka afise abakristo benshi naje nk'abafise bake. Bantu b'Imana, murababwire ngo ishari ni icaha. Reka dusome mu Migani 14 umurongo wa 30, havuga ngo ariko ishari ngo rimeze nk'ikimungu mu magufa. Mu Gifaransa ivuga ngo l'envie est comme une maladie qui ronge les os. Muyandi majambo ishari rimeze nk'ikimungu mu magufa. Ku batazi ikimungu ni nka cancer. Iyo ufise ishari rero rirakubozora mu magufa, rirakurya, rirakuniga, kandi ugasanga umuntu yaronze kubera ishari. Bakunze kuvuga ngo abantu ngo bafise inzigo kenshi ngo no kuvyibuha ntibavyibuha kubera iki? Nta apeti. None wogira apeti gute wirirwa urababazwa n'inzu y'umubanyi, wirirwa urababazwa n'iterambere rya mugenzi wawe? Uratse ko ishari rishobora gutuma utaronka n'itiro, karara wiyumvira ingene womanura mugenzi wawe kugira ngo ikibanza arimo nawe abari ukijamo. Mwibaza ko aya mashano turirwa tuvuga mu Burundi ava kuki? Ni kushari. Kubera mwene so yagutanze gutera imbere, kubera mwene so yagutanze kuja hanze, kubera mwene so yagutanze kugira mariage, kubera mwene so yaronse ikibanza ciza, kubera mwene so yateye imbere kukurusha, ugaca wumva umengo uwo muhishano kugira ngo apfe hanyuma nawe kiya kibanza ukijemo. Rero ngo bandababwire ngo ishari rimeze nk'ikimungu mu magufa, rimeze nka cancer. Mu Gifaransa bavuze ngo rimeze nka maladie qui ronge. Muravyumva kuhonja? Kuhonja sinze ko muzi umuswa. Umuswa ingene ubozora igiti ukakinunuza ukakimara. Ngo niko rero n'ishari rimeze nk'umuswa mu magufa. Rigenda rirakubozora ugashira wahora uvyibusha ukonda kubera ishari. Rero bantu b'Imana, igituma tutagiye kugira ishari ni kubera umuntu wese arafise igihe ciwe. Niwabona mwene so ateye imbere ni kubera ari igihe ciwe. Niwabona mwene so agize mariage imbere yawe ni kubera ari ico gihe ciwe. Ariko nawe rero impamvu utakwiye kugira ishari nuko na wewe iyo Mana yamugiriye neza nawe hazogera igihe kugirire neza. Nta mpamvu yo kugira ishari rero mwene so ngo nuko ateye imbere kukurusha, kuko kiya gihe nawe ateye imbere hazogera nawe igihe cawe. Ihangane, Bibiliya muri Zaburi ngo murorere uhoraho mwihanganye nawe azobishitsa. Umuntu wese arafise igihe ciwe. Twese ntitworonkera icarimwe. Umuntu wese arafise tuhu yiwe, arafise igihe co kugirirwa neza ciwe. Bibiliya avuga ko umwuzure mu gihe ca Nowa umaze kurangira ngo Imana yibuka Nowa. Bisigura ngo umuntu wese arafise igihe aho Imana imwibuka. Muri Bibiliya turabona abantu bagenda bagira ishari bene se. Dufate nk'akaro kuri Yosefu. Yosefu yabwiye inzozi abo bavukana, izo nzozi ca zituma bamugirira ishari. Kubera yuko arababwira ati narose mbona mwese mumfukamira. Baratangura kugira ishari. Bati ka gahungu kavutse ejo, ka petit frère vraiment, kagomba gashike muri position aho twese tukunamira. Wapi kweri. Baca barondera ingene yo bagata mu kinogo, bagatanga nk'inyagano, ariko ikintu kinyohera ni kimwe. Iyo umuntu akugiriye ishari mu bisanzwe niwe bariko yigirira nabi, kuko ntawe uzibira umugisha Imana yaguhaye. Ntawe ushobora kuzibira umugisha Imana yaguhaye. Baragerageje kugira ngo Yosefu bamuzimye, bazimye inyenyeri yiwe, baramuta mu kinogo, bamujana mu ibohero,
muga kubera ishari ryabo uko bamugirira nabi basanga bikoranije hamwe kumugirira neza. Nico gituma abantu rero bakora ishari ahubwo bagutuma ushika amasezerano yawe. Abakugirira ishari ntuzobagwanye, bagutuma ushika amasezerano yawe vyihuse. Bene se rero bari bazi ngo bamugiriye nabi, kumbe bariko bamusunikira mu mugisha wiwe, bariko batuma ahubwo atera imbere kubarusha. Ingene Imana ihana abanyeshari ituma wa muntu bagirira ishari ikimushira hejuru kugira ngo babandanye bababara. Niko Imana ikora. Wowe ungiriye ishari, Imana ahubwo icibikorera ico ikampezagira, ikongera ikampezagira kugira ngo uzogere igihe rero ubabara uvuga uti ndatanze imihoho, Mana ndabonye ko ivyo niko namukorera byose bikoraniza hamwe kumugirira neza. Novuga iki kuri Isaka? Isaka ngo se amaze gupfa ngo yagiye arasibura amariba se wiwe yari yarasiburuye. Hama mu gihugu yabamwo guko yasibura amariba baca bayafurira kubera ishari. Iryo shari ryatuma ngo baza barafurira amariba yimbiye. Aronse iriba bararifurira. Muga barifuriye Imana yacimusibururira irindi. Gushikaho rero aronka iriba bita Rehoboti. Ryo ngo ntibigeze baritunganirako. Baraza rero bamusaba ko bogiranira amahoro. Haleluya. Ngoma ndakubwire mwene data kurankurikira. Birashoboka ukaba ko uragwanywa kubera iterambere ufise. Birashoboka ukaba ukikujwe n'abanyeshari. Ngoma ndakubwire ngo Zaburi 23 ivuga ngo uhoraho azogutegurira ameza mu maso y'abakuraba nabi. Bajya abantu bakuraba nabi rero n'abanyeshari. Bamwe batifuza kutera imbere, bamwe batifuza ko woja muri irya position, bamwe batifuza ko woronka visa, bamwe batifuza ko worongorwa. Bajya nyene ngo Imana izogutegurira ameza babiraba. Haleluya. Rero ishari abantu b'Imana. Ishari niryo ryatumye umwami abwira Isaka ngo tuvemo kuko turuta. Ishari ni envie iri excessive. Ni kwa kwifuza ibintu by'uwundi mu buryo bubi. Hari abantu mu rushengero usanga baguma baraba naka wangu, naka yazanye umuduga, naka araberewe, naka kumenga afise amafaranga muri iyi minsi. Ukasanga ari abakristo baba inspecteur baguma ba inspector baraba ko naka yateye imbere, ugasanga bafise amakuru ngo naka nguratse ko yarongowe, ngo naka. Abo bantu uzosanga kenshi babiterwa n'ishari. Ishari niryo rituma umukristo agenda kunuranura mu rugo arondera insako. Ukibaza ngo agiye kuramukanya kumba agiye kuraba ivyaza kuvuga mu bandi. Rero bantu b'Imana twirinde ishari mu rushengero. Twirinde ishari kandi tunezerererwe iterambere ry'abandi. Birababaje kubona abapagani ishari barifise co kimwe n'abana b'Imana. Mu bisanzwe abapagani bari bakwiye kugirira ishari abana b'Imana. Muga natwe uyu munsi uwo mugera waraduteye ku buryo atatandukaniro rigihari. Ishari usanga mu bapagani ni naryo shari usanga mu rushengero. Gusharikana, kutanezererwa iterambere ry'uwundi. Kandi Bibiliya ivuga ko turi ingingo z'umubiri wa Kristo. Ngwira urugingo rumwe runezerewe rukwiye kunezeranwa n'izindi. Ngomba rero ndakubwire ibintu bizotuma umenya ko ufise ishari. Icambere kizokwereka ko ufise ishari ni mu gihe uzokumva ko uwundi yateye imbere bikakubabaza. Ngoma nkubaze kano kabazo. Mbega mu rushengero iyo bariko barashinga intahe bavuga ko Imana yabagiriye neza, ura wifatanya n'abandi mu gukoma amashi canke ucujya imisaya? Je murandaba mu rushengero hari umukristo ashobora gushinga intahe akavuga ati je ndashima Imana uyu munsi tuvugana Imana yarayinteye iteka, naronse visa yo kuja mu mahanga. Ukaca usanga ariyo ranje yanse gukoma amashi. None kubera iki tutanezererwa umuntu yateye imbere? Canke umuntu akaza ati ndashima Imana nari maze imyaka 3 ntararonka ikibondo, none Imana yanteye iteka uyu munsi ifise amahasa. Abagore bose bazi ko bataravyara ukazona bose bariko barashishwa barya imisaya kubera uwundi yavyaye bo bataravyara. Mugabo ndakubwire ngo nutiga kunezerererwa umugisha w'uwundi nawe wiwawe ntuzofuje. Nutiga kunezerererwa iterambere ry'abandi nawe ntuzofuteye imbere. Nutigwa kuryohererwana n'abandi nawe ntuzopfa ugiriwe neza. Kugira ngo ugirirwe neza wiga kunezerererwa abandi. Nubwo utaravyara nezerererwa abamaze kuvyara.
nubwo utararonka akazi nezererwa abagafise, nubwo utaragura umuduga nezererwa abawuguze, kuko urugingo rumwe iyo runezerewe rukwiye kunezeranwa n'izindi. Mugende mwigire ku ngingo zigize umubiri. Umubiri, urugingo rwose runezererwa n'urundi. Fashe nkarya shokora, ururimi ruraryoherwa kandi n'umubiri ukumva uguwe neza. Ariko ikibabaje mu rushengero, umwe iyo ateye imbere tugerageza kumumanura, tugerageza kumutega iminsi. We kashangwa hajya ngo emwe ngo nahagiye mu rugo ngo ndaguhaye ngo amezi 3 azoba yaruvuyemo, kubera ko umwifuriza amezi 3 ko ariko ariyo yonyene yomara agaca ruvamo. Bibiliya ivuga ngo ntukifurize mugenzi wawe ibyo nawe udashaka ko bagukorera. Rero ngo barakusabe mwene data ureke ishari, nejo nijo bundi ukazobona uwundi ateye imbere, munezerererwe, mutera intege, mugapana kurondera kumuponda no kumumanura, ntaco bimaze. Kuko nababwiye la jalousie est la dernière étape avant de devenir source. Umunyeshari ni cegera c'umupfumu. Rero twirinde ishari bantu b'Imana. Imana yabwiye Kayini ngo rega niwakora neza nawe uzokwemerwa, ngo ariko nutakora neza ngo icaha kibunze ku rugi kandi ni wowe cifuza, ngo ariko ukwiye kukinesha. Ico Imana yariko irabwira Kayini yari kwimubwira ngo nawe niwakora neza ivyo nakoreye Abeli nawe nzobigukorera. Rero ngo barakubwire ngo nawewe niwakora neza Imana izokugirira neza. Reka rero kubabazwa n'abariko batera imbere, reka kwifuza ivy'abandi, bumbwa n'ivyo ufise, kora neza nawe uzokwemerwa. Kuko Imana yacu ntitoranya ku butoni, mu mahanga yose uyubasha agakora ivyo kugororoka nawe niramwemera. Urazi yuko abantu kubera ishari bashobora kubabazwa n'umuntu ngo kubera yaguze telefoni zimvye, ugasanga umukristo biramubabaje amaze umunsi wose ataryama, wewe ngo twahuye na naka ngo asigaye afise ngo iyo telefone, ngo reka ngo si twatwana vraiment, ngo numvise kweri ngo mbabaye, ngo urazi ngo yuko ngo nanje ngo yaguze telefone ngo nanje shaka nyene. Urya n'umugisha wiwe yayiguze yinezerererwe, nawe rero Imana hazogera igihe iguha niyabona ko bikwiye. Muga tureke vraiment vy'ukuri kuguma dusharikana, ntaco bimaze. Bakozi b'Imana mwe murankurikira, reka kugiranira amashari. Nimba ufise abakristo 10 banezerererwe, mugapana kucugwanya wa undi afise abakristo 1000, tangura kumwita amazina ngo ujyanye ngo shanga ujya ngo aja mu kuzimu, ngo nta kuntu yoronka ngo ajya abakristo bose ngo adakoresha imiti. Oya, erega amataranto muri buku mugani w'amataranto hari abahawe 5, hari abahawe 1, hari abahawe 2, mugabo bose hamwe barahawe impera kandi bahawe impera imwe. Rero jewe ushobora kuba mfise abakristo 10 uwundi afise 1000, sinkwiye kumusharika uwafise 1000 mugeje nahawe abakristo 10, kuko nyene kuduha igikorwa azoduha impera imwe. Ejo Imana ikazoshira hejuru umuntu, mukabona mu Burundi hahagurutse umukozi w'Imana akoreshwa w'ivyo udakoreshwa navyo, mukomera amashi mushime, kuko ujyanye ariko akorera Imana cyo kimwe nawe. Jewe ndakunda urukino rw'umupira w'amaguru, mpora ndaba si bose mu rukino rw'umupira w'amaguru si bose batsinda, mugabe iyo umukinyi umwe atsinze murabona abakinyi bose bo muri ekipe imwe bamunezerererwa, nubwo atari bo baba batsinze barafatanya nawo mu kumunezerererwa, kuko barazi yuko igitsinda atsinze ni kubw'ineza yo mugwi wose. Natwe rero dukwiye kuvyiga nk'abana b'Imana. Ibitangaza Imana ikoresheje umukozi w'Imana umwe muri twebwe, hagati muri twebwe, dukwiye kubinezererwa nkaho yoba ari twebwe tubikoze, kuko turi ekipe imwe. Rero muze twige kunezerererwa imigisha y'abandi, turekane n'ishari, kuko ishari ngo ni nk'ikimungu mu magufa, ni nka cancer. Ndibaza ko atamuntu n'umwe yifuza kugwara cancer, muganga barakubwire ngo ni waba ufise ishari ugendana cancer yo mu magufa, niko bimeze. Hama umunyeshari nta mugisha agira. Murazi iherezo rya Kayini, yapfuye yangara kubera ishari. Muze murabere abantu bose bafise ishari barangiza nabi ntibatera imbere.
rero muze twige kunezererwa imigisha y'abandi. Umuntu wese arafise igihe ciwe. Ushobora kuba utararonka umugisha, ushobora kuba utararonka urugo, ushobora kuba utaravyara, mugabo nezererwa abavyaye. Ureke kugiranira ishari n'abandi Imana yateje imbere. Uzoba uriko uribabariza ubusa. Haleluya. Novuga iki kuri Tobiya na Sanibalati? Kubera ishari baraje baca intege Nehemiya ngo ivyo uriko urubaka ngo n'imbwebwe zobikubita umugere ngo vyoca bigwa hasi, kubera ntibariko baranezererwa n'iryo terambere rya Yeremiya. Rero abanyeshari niko bameze, bagerageza kugukorora no kuguca intege kugira ngo ntutere imbere. Cane cane ngaha muri Afrika ntidushaka gutezanya imbere, ahubwo dushaka ko uwateye imbere tumukorora, iyo position yari arimo natwe aba ari twe tuyijamwo. Rero twirinde ishari, tunezererwe imigisha y'abandi, kuko Imana ntitoranya ku butoni. Ivyo Imana yakoreye abandi nawe bishobora kubigukorera, mugabo wirinde ishari. Reka dusenge. Uhoraho Mana yacu, turagushimiye cane kuri rino jambo. Ijambo ryawe ritubwiye ngo ishari ngo rimeze ngo nk'ikimungu mu magufa. Kino gihe Mwami, hariho gutanga ishano kubera ishari, hariho gutanga ishano no kurondera kwicana kubera amashari. Ntidufise umutima wo kubumbwa n'ivyo dufise, ahubwo dushaka ko imigisha y'abandi yoba iyiwacu, amazu abandi bubatse yocika iyiwacu, ubutunzi abandi baronse bwocika ubw'iwacu. Ntituzi kunezeranwa n'abanezerewe, ntituzi kuryohererwa imigisha y'abandi, ntituzi kunezerwa nk'ingingo zigize umubiri wa Kristo. Mana tubabarire kubwo kutagira kubumbwa n'ivyo dufise. Ayo mashari ari muri twebwe yaturinde Mwami. Ndasengera bariko barankurikira bafise ishari, ubafashe Mwami. Iyo kanseri mu magufi bavemo, kuko ngo ishari ngo ni nk'ikimungu mu magufa. Ngo c'est une maladie qui ronge les os. Dufashe Mwami kuryohererwa imigisha y'abandi n'iterambere ry'abandi, uzoba ukoze. Mu izina rya Yesu tubisenze, amen. Ndabashimiye mwebwe mwese mwafashe akanya ko kunkurikira kuri Holy Canaan TV. Uhoraho ashishikare kubahezagira. Murakoze.